rero naho vyoba binini ntihagire ivyo wibikamwo, igiriho yamitubona itubona gute none, kandi nta kintu na kimwe tutokwemera kwiyambura mu gihe duharura agaciro kukuba umwana w'Imana, kandi ngo tumwakiriye tuba twakiriye ubugingo buhoraho. Nunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza, shishikarira ibya Yesu, anyura ibyago binkwiye, wemuyera bishurira, wiruko Yesu yankunze. Nunguka ibya Yesu, nunguka ibya Yesu, nunguka ubwenge bw'ukuri n'urukundo rw'umukiza. Mugorora amaboko turamukanye mwese. N'amahoro n'amahoro. Mwego abikiremba barabatasha. Rero turanezerewe kuba hano, tibwara ubwa mbere si ubwa nyuma, kandi niba Yesu agitevye. Turanezerewe rero kuba mu gikorane nk'iki, bagize neza kandi kudutumira. Imana ibahezagire. Turamaze kumva amajambo y'Imana, twagira twongere kwa yandi, ariko ntiduteba cyane kuko ya masaha ariko aregera. Ariko ubwa mbere ho turashimiye Imana ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, na twatundi duto duto tutwiyambure kugira ngo tubinyeguye umwami, naho bigorana. Erega biragorana, bavuze ngo ibinyoma kubesha. Hariyo umuzungu umwe niwe yavuze, yagize ubushakashatsi ati abarundi barabesha kandi barabirazwe. Ngo umwana avutse w'umwami, nyina akaba agomba ko kosubirira se, ngo acagahereza imbuto, agaca atangaza ngo umwami aravutse, umwami aravutse. None kaho kayivukanye. Ngo abarundi barabesha, ngo barabirazwe. Mbega n'abakristo nuko biragahera. Imana nidufashe tubinyega umwami yiharije, hama zogenda dukura mu kaga kariko kose. Imana nidufashe. Ndiko nakurikira kandi haraje mu pastor umwe ikiremba, yaravuye muri Amerika arigisha, yarafite umusobanurira. Asubiye muri Amerika, uyu mwungere wacu agiye nawe niyo yari, babakirira hamwe, batuye n'umupastori n'umwungere wa mbere w'ikiremba. Nyamuzungu nabati nanje kuwa Mungu nigishira ikiremba. Ati abarundi nabasanganye ibintu bibiri. Mwungere arahora, abarundi barabesha. Aramaramara muri abo bashitsi. Abarundi barabesha kandi abarundi barya cyane. Mbega turafise ibyo tujya cyane. Umwungere aramubaza ati none babesha gute? Aturumva bampaye ngo nigishe, berekana ko batazi icongereza, babanza kuzana umuntu abasobanurira nk'uko mbega ntibakizi. Atari ko mvuze ibitwenza, nkaja mbona bariko baratwenga. None bo twenga batakizi, batacumva. Mbega murazi icongereza mwese? Nikiremba nuko umwungere acamubwira ati oya hindura bidukureko. Abatwenze nabacumvise, hariho abiga icongereza, hariho kandi n'abacigisha ikiremba bariho. Abatwenze bari bavyumvise, ariko si kuvuga ngo bose bace yigisha mu Congereza ntihagire umusobanurira.
ati ico rero nuko bimeze, harimo abatwenze kuko bacumvise. Aba ahari iwabo niyo ari umupagani avuga ati je ndi umupagani, ariko ino unyagiriza iki? Ndabeshe unyagiriza iki? Ugahora. Twari mu gisagara cabo umunsi umwe, hari ahantu hari hoteli restaurant, turiko turafungura tubona umwigeme inyuma ngo gadi bose bahinduka kumuraba, nabaha mu mugongo yambaye agapira kanditse ngo Yesu yapfiriye ivyaha by'abantu bose bo mw'isi kiretse ivy'iwanje. Akavyatagura. Ariko ino nigeze guhura n'umuntu arondera ngo nagira ngo munyandikire ugwete gukunshingira intahe kuri umukirisu. Ngwego buke nawe twama duhura, ariko arasogota mu ibarabara. Werega ntibansabye ngo munshingire intahe ko n'umukirisu, ngo bavuga ngo munshingire intahe gusa ko nigeze kubatirizwa. Ubwo rwandiko ruranagoye kwandika. Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, ariko rero twiyubare ivyaha bito na binini, icaha cose ni icaha. Imana niduhezagira. Dusome muri Matayo 16. Matayo 16 turahera ku murongo wa 13. Matayo 16 ku murongo wa 13. Petero ashingira intahe Yesu yuko ari Kristo. Murongo wa 13. Yesu aja mu misozi iheriye Kaisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati, bamwe bagira nguriye Yohana Umubatizi, abandi nguriye Eliya, abandi nguriye Yeremiya, canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati, ariko mweho mugira ngo ndinde? Yesu Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. 17. Yesu aramwishura ati, uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso abiguhishuriye, ariko ni Data wo mw'ijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka kw'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguzo z'ubwami bwo mw'ijuru, kandi ico uzohambira mw'isi kizoba gihambiriwe mw'ijuru, n'ico uzohamburura mw'isi kizoba gihamburuwe mw'ijuru. Maze yihenikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Mbandanye gatoye murongo wa 21. Kuva ubwo Yesu atangura kubaserurira abigishwa biwe ko agiye kuzoja i Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwinshi n'abashinga ntahe n'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozurwa ku munsi ugira gatatu. Petero aramwihererana atangura kumwamira ati, ntibikaze mwami wanje, nibize bikubeko na gato. 23. Ahindukirira Petero ati, herera inyuma nde? Herera inyuma yanje Satani, uri kinsitaza kuko ivy'Imana atari byo ubabaye ivy'abantu. Aya majambo Imana nidufashe, umwami naduhangaze. Bakoranye bari basanzwe ngo bari mu misozi y'i Kaisariya mu bwa Filipo. Ivyo Yesu yakoreye muri kiriya gihugu aho yabikorera, iyo ugendeye kijya gihugu barakwereka ahantu henshi yaciye, kandi bahakwereka watanze amahera,
barazi kumucisha amahera. Aho hantu twari turi barahatwereka ati aha niho Yesu yahagaze, aho yavuga ya majambo, aho yababaza ngo mbega umwana w'umuntu mumwita ngo ndinde, banyita ngo ndinde, baramubwira barasubira n'ibindi, ariko arabahindukira ati mweho muvuga ngo ndinde. Petero bivuga neza aturi Kristo umwana w'Imana. Mbega Imana ishimwe. Yesu acamuvuga ko aturi umuhigwe nta w'inyama n'amaraso abiguhishura, ni Imana yo mu ijuru. Ngira gatugu kaciye kavyuka, mvugana niki? Ni Imana. Mugabo utagavye iyo kaduze haba hariho no guhava ukoroka. Harageze igihe Yesu abahishurira yuko azohava yicwa, ariko ko azozuka. Mugabo ntibari bwategera ivyo. Petero aramubwira ati ngo aramwiherana, yaramenyereye ko umenga avugana n'Imana, ariko uwo mwanya Yesu arumva ko ico ciyumviro kitavuye ku Mana. Erega tutagavye turengarenguka Satani, ngo twara Satani turamuheba, ariko we ntaduheba, turengarenguka. Harageze igihe arababwira ngene bigiye kuzogenda kubwiwe, ariko ngo Petero aramwihererana ati ntibikabe yuko wopfa. Ariko yari yababwiye ko azozuka, ntibari bwategere neza ico camuzanye. Imana nidufashe umwama duhangaze. Yarabanje kubwirwa ngo uri umuhigwe nta w'inyama n'amaraso biguhishuriye, ni Imana yo mu ijuru. Mbere uri Petero, hepfo bavuga ko ngwibuye ati kandi kuri urwo rutare nzokubaka ku ishengero ryanje. Imana nidufashe. Harageze igihe aho hantu bariko barahavuga baratusigurira, aho nyene Kaisariya mu bwa Filipo hariho imanga, hariya hasi hakabaho ingoro y'ikigwamana citwa Pani. Aho rero ngo bama bafata abigeme canke abakenyezi bakabarekura, bakabatembagariza kuri uwo musozi, bagashika epfo bashesha amaraso, amaraso akaja mu mazi, akaca yinjira mu nkombe mu nyamazi, bagenda kuraba hepfo kwa amaraso aserutse. Adaserutse, ayo mazi atabonetsemo amaraso, bagira ngo Pane cakigwamana dicemeye cakimazi, fata uwundi mugore, ngo kugira ngo abincungu ku bandi bagore ngo baronka imvyaro. Mu batari baragowe, ariko Yesu acavuga ya majambo ko agiye gushinga ishengero ryiwe kandi kwa marembo y'ikuzimu atazorishobora. Niho yavugiye ayo majambo. Hama rero Petero baciye bajanago ngo yahawe urufunguruzo rwo kugurura ijuru, icahambiriye ngo ntawe uzogihamburura. Ugiye hari iwabo naho hariya kwaba muri ico gihugu nyene i Kaperinaumu, usanga Petero i Kaperinaumu niho yaba. Baramushushanije afise urufunguruzo rumusumba umenga ni icumu, yuko ngo yugurura ijuru. Bega nivyo niwe twoba tugowe nimba Petero. Hama rero kandi kuko bavuze ayo majambo ngo nzokubaka ko ishengero ryanje, baciye bageragereza ngaho nyene. Hariho urusengero ngaho nyene iruhande. Muri urwo rusengero winjiye indani hajya ku karutari bene ngaha, usanga hasi hari ikiyo kininiya ku buryo uraba hasi. Bakaca bagusigurira bati zijya mpome munsi y'urwo rusengero n'urusengero n'inzu yo kwa Petero. Kandi aho rero bashizeho ico kiyo bavuga ngo Yesu yari Kaperinaumu yarara kwa Petero, ngo kandi yarara muri iki cumba nyene kugira ngo baharabe aho Yesu yahora arara. Ariko bahubatse kuri iyo nzu yiwe ngo kuri Petero ngo azokubaka ishengero
yiwe. Imana nidufashe, umwami aduhangaze. Umuntu atagavye arashobora gufata ibintu ubucuri, mugabo Yesu ntiyavuga kuri Petero cyane cyane ku ishengero ryiwe. Umwami nadufashe, Imana niduhangaze. Ariko mu wundi mwanya murabona ko yaronse n'ikindi ciyumviro ngo ntibikakubeko, ati namba herera inyuma Satani. Kare yamuvuze ko avuganye n'Imana, ubu naho arabona ko avuganye na Satani. Imana nidufashe tugendana amakenga, kandi ijambo rya Kristo rigwirirane muri twebwe, aba ari ryo ribogaboga, aba ari ryo dusohora tuvuga, kugira ngo n'abatwumva batabagwe. Umwami nadufashe, Imana nitugirire neza. Rero ntiyagomba ko Petero amucika bamaze kukwerekana ngo uri Satani. Yahava afatuka ati jewe umuntu anyisa ngo uri Satani sinamusubira inyuma. Hariho umwana umwigisha yamubwiye ngo wowe urageragezanya uri Satani. Abanyeshuri bamutahako, Satani Satani Satani. Bukeye yabwiranye ati nukuri ngasubira ku ishuri banyita ngo uri Satani. Ariko Yesu ntiyagomba ko Petero amucika. Uravye imbere gatoya yaciye amwunguruza mu gice ca 17 murahabona. Aho nyene igice ca 17 baravuga ngo iminsi 6 ishize Yesu ajana ndi, ajana Petero na Yohana na Yakobo na Yohana mwene nyina, abadugana igisozi kirekire ari bonyene, ahinduka ukundi imbere yabo, mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barababonekera, baravugana nawe. Petero abwira Yesu ati mugenzi, bitubereye vyiza ko turi hano. Niba bigomba ndaca insago zitatu hano, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti nguyu mwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Abigishwa bavyumvise bubama hasi baratinya cane. Yesu arabegera bakorako ati ve hasi nimutinye. Bunamuye amaso ntibagira uwundi babona atari Yesu. Umwami nadufashe. Ntiyagomba ko Petero amucika, aramwunguruza hamwe n'abo bandi kugira ngo yumve ngene n'ijuru rimuvuga ko. Umwami rero nadufashe, Imana niduhangaze. Hariho umuntu agorwa muri iki kimwe, naho nyene dukiye kuca duheba buke buke tukarondera kugira ngo yongere atonganuke afata inzira yo. Umwami nadufashe, biguma canke vyoroha twahisemo neza, ariko twiyubare ico yanka natwe tucange. Kuko Yohana yanditse avuga ati twakiriye Yesu tuba twakiriye ubugingo buhoraho. Rero tumwakiriye nitumurenze kw'ivyo atemera, kuko birashika ngivyo binyoma bavuga yega niyo haguma ubesha hacaye kura meza. Aho twamuhere ikibanza twamuhayemwo tumwubahirize. Numukama w'amahoro. Naho vyoba ari bikomeye, reka kugerageza kwiyaranja ngo ubeshe, namba ukabesha arasohoka. Kandi nta muhombe nk'uwo umwami wiwe amuvuyemwo bica bigora. Kuko yavuze ati mwitondera ivyagezwe vyanje, nimwavyitondera muzoba munkunda, kandi unkunda azokundwa na Data, kandi twe na Data tuzoza kuri we tubane nawe. Imana nidufashe, ndabifurije ko tumuha ikibanza kwiriye, tukamwizera nk'umukama w'amahoro, nk'uwadupfiriye akatuzukira, na kandi ko bucaza sejo mugabo ari muhafi kugaruka. Tumuhitegurire kumwakira, tutamurenza kw'ivyo ari byo vyose. Umwami naduhangatse. Nibuka igihe kimwe twari mu Birigi, hanyuma uwundi mukenyezi umwe adusanga aho twari twashikiye, arasaba ati nagomba babarundi ko bongendera. Uno ati nta ngorane nibagende. Aratujana iwe, twicaye muri saro, agenda kurondera ivyo atuzimana. Twicayeho muri saro nyaye nziza, tubona imbwa ziwe ho muri saro, tuti po arahindukira ngo mwe muranga imbwa.
twebwe turakunda imbwa mugaye imbwa ntizicarana n'abantu murangi ntituzanka mugabo twebwe imbwa n'imbwa kandi ko turama abashitsi biwe yarondeye gutera iteka yahisemo kuzisohora iyo atazisohora nitwe twasohoka wowe kwicarana n'imbwa sigitutsi acara zisohora ariko kagumayo muri we aca dutembereza mu bantu biwabo hagati na hagati aratubwira ati uyu ni data wacu ni mwene wacu n'abandi ngo aba n'abarundi bavuye muri Swede bagiye iwabo mu Burundi ngo mugabo banyankiye imbwa ngo bavuze ngo ntibakunda imbwa turatubesheye twebwe imbwa turazikunda zirararira ariko imbwa ntiyinjira ngo yicarane n'abantu baca basubiranamo bonyene ngo natwe turarenza ariko hari umubirigi yaraherutse kuyibura aca yibazishiriza isandugu yaguzwe umuriyoni w'amabirigi ico gihe naharura ko ari amarundi imiliyoni 3,200 miliyoni 3,200 ikintu gihambwa mwimbwa ngo natwe turarenza ariko rero nyamukenyezi yagize neza iyo atayisohora ntitwari gusohoka naho yazisohoye ahantu yatwicaritse hari mu kibanza cazo kuko duhagurutse agapantaro agakoti ibyoya vyimbwa tuzi ntaco basireka twihanagure kazima yaduhaye iryo teka akerekana ko kuko tuzanse yehisemo kudisohora niko na Yesu agomba twige dutahure ivyo yanka tuvyanke nimba tubona ko ari tumutahura nkuko bariko baramutahura tumuha ikibanza kwiriye ibisigaye umunsi urizina azotwishira tutari kwa marabaga kandi nimba hari bikigorana erega bibaho naho hoba hari bikigorana Paulo yanditse abwira abakorinto ati twezwe kandi twahamagariwe kwezwa ku kintu gito n'ikintu kininiya ubonye uti iki kintu numva ko Imana itakinezerererwa kivemwo kuko wakiriye umukama w'amahoro atabishima nawe ntubishime nimba ugomba ko mwibera co kimwe nawe umwami nadufashe Imana niduhangaze nibuka igihe kimwe narigeze kugera ikibazo hama kimaramwe igihe nari umukristo nabatijwe ndi mu wa kabiri mu wa gatanu ndonka mpwemu yera hama rero uwundi muntu yigisha aduha yakora ku ishuri aduha isakoshi bati ntwarira iyo sakoshi mu mpere mu ntwarire muhira nafatiriwe ndagutaha ntevye aho hambere umwigisha atumye umunyeshuri wamenga ni bursa guhaye waranezerwa demokrasi ntiyari bwatangure ngira iyo turashikana kuri nyamuvyeyi tutehe muvyeyi yatubwiye ko adatevye mwakira ino sakoshi bati sawa abana murakoze abwira umukobwa we ngwewe ngo genda aba bantu bahe kuri vya bigori bitetse ngo bagende barabirya umutima utivuto arakiduha arampa nuwo twari kumwe ntiyari n'umukirisu ndakijana tugenda umenga turiko turabirya ariko turiko turabesha bimwe twavugwa byavugwa dushitse ku irembo turavugana dutewe uyu mutamakazi bavuze ngo araroga none dukora iki ubwana buravyuka dutereka tuje mu twarabigomba kubiryaga ariko tukabiraba bikaturaba aho tubirira dushitse mu mwonga turavyoza duhande kuvyoza naho nyene biranka turabita tuti nta kundi tugeze muhira bukeye kwa Mungu hari kwa Mungu ngenda mu miga ijambo ry'Imana rirankorako ngo none ujya muntu ndi waraye mwagirije ko yari yakwishe mbega ufise uburozi nyene au abahereza uwo ari we wese reka ngo kiba kizimvye akiguha kugira ngo akwikure kuko umubangamiye kuri iki niki
twebwe rero twari twamufashije umuhungu wiwe rero ndafukama jewe naraye niyumviriye nabo umuntu none Imana nagomba imbabarire ngwega Imana irakubabariye ngo ariko rero ngo ujya muntu uramusaba imbabazi naho nahandi Imana umuntu angana na mama nikazi mu wambabari umwaka urahera nari mu wa gatanu kwire turaja mu indwi mu munani ijwi rigaruka ngo hewe ni wamusavye imbabazi ni mu 11 tugira ikanguro abanyeshuri bakuzuzwa naje nari mfise mpwemu yera aho vyoduze ngo wa muntu ni Mana uraje umfasha niyegure nzamusaba imbabazi mbega biroroshe ntandamurenguka imbere erega ukoze ivyo ariko arakubwira kwibutsa murajana akamenya ngena gutabara ndamushikira ni muvyeyi ndi umwana urabona n'umusore narakwiyumviriye nabi waraduhaye ibigori twari babiri bitwabiriye muvyeyi twaravyicuze turabita none muvyeyi imbabarira kuva ico gihe ijwi rya Mariya inyongorera ko nta gusavye imbabazi unkundira umbabarire muvyeyi nawe ngwewe nisa ngo mwana ntaho ngo none ko ariko bavuga nawe nyene yarazi ko sinabaye wa mbere kandi umuntu bamaze kumuhanahana bose bashaka mugirira amakenga muvyeyi mbaba je ngo mbabarire ngo mwana ko ariko bavuga ngo ndakubabariye ngo ni Imana ikubabarire yo aka kari mu mengani we yakampaye guheraho naciye noroherwa iryo jwi ntiryagarutse wowe ufite ijwi ryama ryikure kuko umwami aramenya ngene uva mu kaga ugezemwo kubw'ivyo Imana nidufashe umwami aduhangaze kandi Imana ikukorera uko igomba kugira ngo kunezereze uwo muntu umwaka sinzi ko waheze yaciye yitaba Imana ariko yambabariye ndakubabariye n'Imana ikubabarire muri ubwo buryo rero nufukafuke umenye kwirya ikwibutsa ibona ko hari ikintu kitagenda neza Imana nidufashe umwami naduhezagire muri bino bihe tumenye neza yuko dukwiye kubabera nkuko nabaruwera twahamagariwe kwezwa twahamagariwe kugiranira ubumwe n'umwana w'Imana uwo nawe hari ivyo atemera ko tumucanganya navyo Imana nidufashe umwami aduhanga ndibuka ndangirize kuwundi hariya mu Burundi yarafungiwe mu Rumonge bamucira imyaka 6 ariyo araronka kenyereza acaratoroka no muri Tanzania ageze muri Tanzania arabayo kwiherezo ubutumwa buravugwa acaza mu gikorane nkuko harumviriza cari hano kandi yumvagiriwe imbabazi acabandanye bo mu ishengero ariko haca haza ijwi riramubwira ngo hewe yego naho wihanye hari ico utakoze hari igihano utaheraheje menga ni Imana iradendereza mbega iradendereza mumaze kugiranira ubumwe nayo mwiyujuje nayo iramenya ngene gukura mu kaga kariko kose wotebukiramo harageze igihe ati none kwiyojwe rinkwirikirana acava iyo yari muri Tanzania ni Bujumbura ashitsi Bujumbura atumbera uwo bahorana bari babandi numwe rero yari yaravuyeyo kandi acarakizwa atumbera kuri uwo niwe yabitubwira ati njamo nararengutse ndamuzi ko ari umusuma akajambwira ngurazi rero twahirukana kera ngo imbere yuko ndakwiganira ivyanje ngo reka tubanze dusenga Imana hajya wo kwibuta igeze yiba ati naciye nkanura nagomba nje mu ryahumye ati yasenga ndaba ndabe kwagenda nyivye aho anje rero niyo yatangura kumwiganira ati jewe rega narakijijwe ndoye muri Tanzania nahuye n'ubutumwa bwiza none ubundi umuntu w'Imana mugabo naho ndi umuntu w'Imana hari ijwi rinyibutsa ko ari cyo ntakoze
ati giki jewe nari naciwe imyaka 6 sinayihejeje, none nje ngo mumfashe munshikane ku bategetsi nsubizwe ku rutonde mperaheze igihano naciwe. Mbega biroroshe ngo hemvunga baca baramujana n'imbere y'abategetsi, arabwira ati jewe nari narakojeje ndafatwa ndafungwa njigwa n'umunyororo w'imyaka 6 ndonka kenyereza ndatoroka, ariko ngeze hanze mpura n'ijambo ry'Imana ndamwakira Yesu, none rero nyibutsa ko hari cyo nkwiye guheraheza igihano nari nkwiye gukora. Barimvira ati burya abapantekote barakizwa abagabo, umuntu aragira ngo hemvunga bati sawa turavyumvise ugenda genda uzogaruka udoje uraza, ngo agaruke akavuga kwa kundi ati nje ngo nta kundi kugira ndonka amahoro, nkorera ico mubona gikwiye gukogwa. Atonda bamubwiye bamubaza avuga kwa kundi, inama irakora none uyofunzwe akiri mubi, none amaze guhinduka uko igihugu kirakubabariye, acabaho yidegemvya abo umuntu w'Imana. Iki kubwira naho coba gikomeye ibimeze ifise inzira igomba gucamwo kugira ngo ugira amahoro ashitse. Imana nidufashe kandi kubwira yanka ko Yesu hava agusohoka, ariko twumviye tugirirwa amahoro, tugira amahoro. Imana nidufashe, umwami naduhangaze. N'uwundi wewe yariba kwiherezo araguramwo ibintu yiba leta, kwiherezo hageze igihe arakizwa. Amaze gukizwa arategura n'urubanza, aragira mariage. Hageze mariage ari mu ishengero, harumva ati nta kundi ndumva ko nari nkwiye gusubiza iyi nzu nayikuye mu mahera n'ivyo, uyu mugore namunzenye mu mahera n'ivyo. Mbega kiroroshe kwihanuko ari mu rusengero hajya ku ntangwa ngo akamasenga, yo urazi ivyanje Mana yanje urazi ivyanje, nawe akaraba inzu ikamuraba, ngo araba umugore n'abana ati nukuri yaba inzu yari kwiye kuba iya leta, ibi byose ni vya leta. Umupastori aramufasha ati kunuku, ariko haheze iminsi arasubira araduka, urazi ivyanje Mana ya ntiyaragobeka yemwe, akabiraba bikamuraba ngo tukujane, ngo bamushikane bati nukuri jewe nkiri umupagani. Ega kera sivyo umuntu atagira ubaka ngo akizwe hakiri kare, hariho byinshi umuntu aba yagendeyemo. Yo ati jewe nkiri umunyavyaha nariba, hari ivyo nivye mbere bigaragara inzu. N'umugore nagize mariage amahera nayakuye aho nyene nakura, ti none ndabona yuko iyo nzu yari ikwiye kuba iya leta, kandi n'umugore n'abana. Bano bategetsi bati sawa birumvikana kandi bikwiviriyemo, inzu ibaye iya leta, umugore n'abana bibaye iza leta. Mbega ugira ngo amina wocugira ngo iki? Ariko rero Imana iturongorera kugira ngo tubohoke neza, kuko twabwiwe ko umuntu yibohesha utuntu duto agacika imbohe kwiherezo. Uwo rero kwiherezo inama irakorana baravyiga ko hari kera baca bavuga ngo uyu muntu ni vya leta, mugabo leta harahigaba ngo irabikugabiye, ntiyasubiye gusenga ngo urazi ivyanje Mana yanje vyari vyakemuwe. Rero naho vyoba binini ndihagira ivyo wibikamo, igiriho yamitubona itubona gute none, kandi nta kintu na kimwe tutokwemera kwiyambura mu gihe duharura agaciro kukuba umwana w'Imana, kandi ngo tumwakiriye tuba twakiriye ubugingo buhoraho. Kumwakira tuba twakiriye ubugingo buhoraho, kandi umunsi urizina umwami azotwishira. Imana nidufashe, Imana nibahezagire n'aya majambo. Yesu arabaza munyitande mwebwe, wowe umwita gute? Wamubonye ute?
mwama dufashe ibi bihe bitubera ibihe ukuja imbere kwacu kugaragare twifatanye nawe akaramata ubutakivana hama rero bikomeye aza rero we kugira ngo adutabare akaga kariko kose ko batugezemwo umwami nadufashe Imana iduhezagire hariho kunda kugira ibintu bikunda kumwizingirako ngo uvyiyambure ucika inyego umwami yiharije hama naho vyo babigoye abana nawe akakorohereza kugira ngo ugire amahoro ashitse Imwami nadufashe Imana niduhezagire hari ngo mukiza nsesanga umenye ivyo nkora werekana uko ndi kose ifate uko ntari mwama dufashe Imana iduhezagire turahaye kaze rero ugira ati hari ivyananiye kwiyambura hari ibikinanira hari ivyansinze n'ubu binsinda tubivemwo kugira ngo ducike inyego umwami yiharije hama kandi duhagarare nabigishwa Yesu ababonye ko hari ikigihaze muri bo arabwira ati murindire muhabwe ijo data yasezeranye mwe muyera niyabaza ko muzobe byabona byo kunshingira intaye no muri bino bihe uwo mpwema atarimwo abantu barajaniranye umwami nadufashe Imana niduhangaze naho byo babikomeye nta na kimwe umwami atashobora kuguharira ariko rimwe na rimwe umuntu aragerageza gufukafuka ariko irya yamibibona nibuka umuntu umwe niwe yazungurukishijwe ajanwa mu ijuru aja abona ubwana buri hamwe bunezerewe abona n'ubundi buri hamwe bushavuye arabaza ati ivyo none nibiki bajya abana n'abitavye Imana muri ubwo buryo bwo kugwara n'ibindi bariya nabo nabishwe n'abanyina zanda zikorogwa atuwo rero bitwara ngo mana mama yanyiciye iki atuwo rero nyina yiyemeye akihana akakira Yesu ngo Yesu acavugira ko kana ngo hewe nyoko wawe yihanye wowe va mu bitwara kuko uba bari muri Kristo Yesu rya jambo nta rubanza ruzobatsinda akajavanwa mu bitwara agashirwa mu banezerewe umwami nadufashe Imana iduhezagire ibikuremera ntivyobura ariko vyongeye turafise umukama w'amahoro agomba kutwakira ivyo vyose kandi aramenye ngene azokubohora ngo widegembya nituve hano hari ivyo tucinyegejemwo igiriho yakubonye gute ikubona gute menya na vya bindi icandi kibora ariko cihanywe mwami araguharira nikibe kicibukwa umwami nabahezagire hama abagwaye abafise ibindi bibazo bose hano umwami ni hari kandi agomba gutabara uwo ari we wese n'abakeneye inkomezi umwami ari hano kugira ngo bandanyagirira neza uwo ari we wese umwami nabahezagire murengane kandi umuntu arondere ko yokwatura neza ntucishe hambavu igiriho iratuzi n'ivyiyumviro vyacu irabimenya ariko igomba ko twizuza neza nayo kugira ngo twame twiganziwe nawe ducike inyego umwami yiharije Imana nidufashe umwami naduhezagire babafashe abatarafashwe muja muramanika ukuboko kugira ngo bababone Imana nibahezagire mukizanse sangu Imana yo mwijuru turagushimiye amajambo mazima meza waduhumye kuri uyu mutaga uragomba yuko tudakora ubwaha buto buto kubesha n'ibindi hanyuma turumvise ingene Yesu yabajije abigishwa biwe arababaza ati mbega munyitande baravuga ariko Petero aravuga turi Kristo umwana w'Imana nzima none kuri aya majambo yose bumvise Mana ishengero ryawe my God Saira rirafukamye munsi y'umusaraba bariko bisabira imbabazi kuko iminsi yacu turi hafi kuduga iwawe umugeni ariko arategurwa umugeni ariko arasigwa umugeni ariko aramererwa neza ariko arambikwa muri ino minsi kuko dusigaje umwanya mutoya gusa nico gituma ubutumwa buvuga ku mugaragaro none turasengeye abantu bose bafukamye turabasabiye imbabazi wazibagiriye
kuko umuntu wese amaze guhagarara akaza uca umugirira imbabazi. None rero Yesu turagushimiye ubuntu n'imbabazi n'ikigongwe bwe muri iri shengero. Bantu bateguye iki gikorane bazoronka umugisha, bantu batumiye iri shengero bazohezagirwa n'Imana, kuko aha hanyazwe byinshi. Hari imigabo ya Satani isenyaguritse, hari imigabo y'abadayimoni olotsere mayira, hariho imigabo y'abadayimoni yari ihagaze hejuru y'iri shengero. None kubw'amajambo y'Imana Satani aratsinzwe, arahunze. Kugutegura igikorwa ngiki urakoze kubagiriye imbabazi ku bantu bafukamye. Dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen.